Kw'Isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ubworozi bw'inkoko ni kimwe mu bitunze bamwe mu barundi b'impunzi bo mu kambi ya Mahama mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Ubwo bworozi bwabo bushingiye cane ku ndarazo rw'amagi izo nkoko zita. Vyinshi mu bijanye n'ubwo bworozi biri muri kigabane kw'Isoko co kuri uwa 4/0 umwaka wa 2020. Muri kumwe na Thierry Bigirindavyi ndabahaye ikaze. Umwe mu borozi b'inkoko bo mu kambi y'impunzi y'Imahama yitwa Mbazumutima Jeremy, mugenzi wacu wa kuri Radio RPA Emile Nibasumba yarabonye ingene ubwo bworozi bwiwe butunganije. Izi nkoko zo mu bwoko bwa sasu aborozi bazikunda kubera ngo zita amagi menshi. Aha zororerwa ni ku metero 100 z'inkikuro y'ikambi y'impunzi y'Imahama. Mu bihumbi 2018 agitangura ubu bworozi, Mbazumutima Jerome yari afise inkoko 7, ubu naho akaba afise 50. Kiretse yuko n'ahantu mu dusanze dukorera arahakotana tarahacu kandi urabona ko puraye inzu mu nsanga yenda zororeramo ari inzu nto, nifuza gushika ku nkoko nk'amajana 3, ariko no ndiko ndaraba uko bitera bigenda kuzishika ko ntivyari kibazo, ariko ndiko ndabona kubera ahantu turi vyo gufungura ivyo tuzifungurira bitugora, ndashobora gushika nko ku majana 2 ngahagarikira ngaho. Mu kuzigaburira Mbazumutima Jerome avanga indagara, amasaka hamwe n'umuceri biseye. Hamwe yoshika ku ihangiro giwe ry'inkoko amajana 2 ngo yozarunguka amahera 2,500 y'amanyarwanda ku munsi. Ni kuvuga inkoko imwe tuyiharuriye irarya amafaranga 50 ku munsi. Izo nkoko turasa amagi 150, mu bisanzwe ngaho iparete y'amagi igizwe n'amagi 30 igurwa amafaranga 2,500. Muri amagi 150 urumva ko haba harimo iparete 5, urumva ko ushobora kuronka 12,500 ndibaza. Ugiye kuraba rero izo nkoko ucufata za nkoko amajana 2 ugasha ugwiza na ya 50 zarya 10,000, urumva mbasigaranye bya 2,500 biraheza bikasaidiye. Amase y'izi nkoko Mbazumutima Jerome avuga ko yahaka ubuntu abanyarwanda bo muri iyi micungararo bakayatabiza imirima yabo. Mu ntambamyi nyamukuru ziboneka muri ubwo bworozi, Mbazumutima Jerome avuga ko ari ingwara zifata izo nkoko. Ibintu tworora nk'izo ubworozi bw'inkoko ziragwara, zimaze kutugwarana turabura imiti muri aka karere, nta n'abavuzi bazo bahari. Ntushobora uragenda wewe nyene uragenda muri mafarumasi yizi z'abaveterineri abadandaza imiti bitungwa, ukababaza akakubaza ngo inkoko zawe zigwaye gute, ukamubwira agatora umuti akaguha, haraho zikira haraho zidakira kuko ntaba yashitse ngo nazirabe, niyo ngwara ntaba yayibonye, urumva akorera ku vyo mubwiye. Nta baganga mu ncamake badukurikiranira tudutungwa tuzatworora ngo bishobore kutuvurira, kandi iyo umaze kuburamo inkoko 1, 2, 3 n'ubuhombe bunini, wumvise ko inkoko imwe igeze ibiri ku giciro c'10,000. N'ubwoko bw'inkoko za sasu, ni inkoko z'agaciro kuko ni inkoko ishobora kumara hagati y'imyaka 6 gushika kuri 10 ihari itamagi, igihe uyikurikirana ukayigaburira ukayivuza. Ubu bworozi dukorera ngaha ni ikintu twiyumviriye ku buryo turiko turabona ko ubuzima buriko buratugora, kuba ngaha udashobora kuronka agasabuni kuko ibintu hasi ridufashisha ni ibintu bike bidashobora kugufasha utuntu twinshi uba wifuza gushikako. Ico twosaba u Rwanda rwatwakiriye nuko abantu bavyipfuza korora bo bategurira ahantu bororera, ndetse ntibashobore no kuriha ibibanza. Nk'ubu ikibanza twororeramo turakiriha buri mwaka. Ivyo biri mu bituruhisha, mu bitugora. Kuri mikoro ya Parufe Mudasigana wa Radio Inzamba, ubuserukira impunzi z'abarundi Mahama Jean Bosco nuko ibishatse
avuga ko ubworozi butandukanye bukorwa n'impunzi bufise akamaro ntangere. Icambere nk'inka ziri hano usanga icambere zifasha nyene umushinga kuronka uburyo mu kugurisha amata mu nkambi, kandi urumva yuko n'abanyenkambi bashobora kuronka baronkeraho akunguko kuri ayo mata barose, amagi ku nkoko, eka n'utundi nyene urabona yuko iyo hari ubworozi baragurisha nko mu minsi mikuru, nk'uko hari abaguze udukwavu, hari abaguze inkoko kugira ngo nabo binezereze. Ibi byose biva muri bajya nyine usanga bororeye hafi y'inkambi. Rero mu camake ari ufise ubworozi canke ari impunzi muri rusange, twe turi mu nkambi turabikora ko mu kugura tuntu aho turi inkambi uko bingana, kandi ku mpande haba hariho imirima canke haba ari mu matongo ya bene wacu b'Abanyarwanda tubana hano. Rero buke tugenda dusaba nyene ahantu ugasanga bafise ahantu hato bashobora kuba bororera ku buryo usanga n'ibitungwa byabo bitisanzura, ariko tuguma turasaba abayobozi bacu b'umurenge wa Mahama n'akarere turi mu Kirehe, kandi dukomeza gusaba, turazi ko tuzoronka ibisubizo vyiza. Ikambi y'impunzi y'Imahama yashinzwe mu mwaka wa 2015. Ico gihe abarundi bariko bahunga ubwimuro rujanye ikiringo ca gatatu ca Petero nkuru nziza. Bamwe muri abo barundi ubu barenga 60,000 bariyungunganya baciye mu bikorwa bitandukanye, harimo ubwo bworozi bw'inkoko twashimikiye ko muri kino kigabane Kw'Isoko. Akaba ari no ngaha tukigarukirije. Thierry Bigindavyi nje nako ndakibashikiriza, naho utaha. Cari kiganiro Kw'Isoko.